Mugisha ngumandibwa mu nda mugisha amasha mu nda mugisha mfasha mugisha amasha mu nda mumfasha mugisha muzamukunze namahoro Daniel mugisha muraho murakomeye ndaho ndashima uko biri kose je nitwa Niyukuri Pascaline hama jewe hari kuwa kane w'indwi iheze barampaye amata icayi c'amata ico cayi c'amata amajije kugishira ku munwa mu gitondo yarampa imikate akaba ariyo ndya mw'ijoro akampa iyo mikate akaba ariyo ndya rero kuwa kane aca arampa umukate n'icayi c'amata majije kukinywa ndagishira mu nda ntangura kuvyimba mu nda ntangura kumva mpiye mu nda ca ndasha mu nda burya kuwa kane nguma ndiyumanganya w'indwi iheze nguma ndiyumanganya ndigirisha nyene ndababwira abantu nti burya jewe nawe icayi c'amata kandi ico cayi c'amata ntangura kuribwa kandi nagisanzemwo ibintu bibi ca ndabifotora ndabibereka abagenzi nyene barino ndabiberetse burya nca ndiha amahoro mu mutima ndiha amahoro burya nguma ndakora akazi kankoresha nyene ubuzi bw'imvune ariko kubera iki nanje n'inzara yose uraza urarira icayi icayi n'umukate nta nguvu uba ufise zo gukora akazi k'imvune akanyuriza hejuru mpanagura ibibambazi ko jewe nkora kuri ofisi bakangura amezi 2-3 nkaca ngaruka kuri ofisi tunaniranywe nkagaruka n'ubundi kuri ofisi nkahembwa na ofisi jewe nayo ca ndaguma ngaho burya hirya yeje kuwa gatanu kuwa kane ku mugoroba biranga nguma nsha mu nda ndirwa nsha mu nda bivanye n'ukuntu nyene nagiye iyo mikate akaba ariyo ndarira burya rero niho navuga ati jewe rero nimunjane kuri ofisi naremvye burya umumama aranka kunzana burya ndaremba rwose mw'ijoro baciye baranzana mw'ijoro ryo kuwa kane buca kuwa gatanu baca baranzana bamajije kunzana ca nguma ngaha kuwa gatanu ca nguma no ngaha uno musi urabona ko bari banyemereye ko banjana kwa muganga ndabereka ati je narariye ibintu ca ntangura kugwara kandi mpagaze nguma ncika umugongo uko kuntu umuntu aguma yurira ku ngazi akora ubuzi ntibashaka kubona uruhutse baguma bagukoresha mpaka ntibashaka kubona ko uruhuka n'akanya gato yego kandi jewe no kungaburira ntiyangaburira ndabivuga kuri ofisi ati jewe ndababara ndafise n'inzara ca bambwira yuko ndabereka ivyo bintu bambwira ko bazondenda kwa muganga ariko n'ubu sindaja kwa muganga ngiye mbona ubu nyene banungikira iborodeye y'amahera nta muntu yigeze aza kuraba ukuntu noba naramutse canke ukuntu niriwe kuva kuwa gatanu baheruka kumbona kuwa gatanu mu maso mu yandi ubu niho mbonye ubu nyene mbonye bandungikira iborodeye y'amahera ko je sinari bwahembwe kuko je nasavye yuko bomvuza mu mahera umushahara w'uwanje hama bakagaruka bakayandungikamwo nkataha kuko je nguma ngwara ngiye ku kazi banyicisha inzara kandi akazi kabo nkagakora neza bakashimira na ofisi ko nkora neza ariko bakanyicisha inzara kungaburira ibintu bashigaje canke utwo tuntu nyene baba bashigaje hari igihe nyene nanje nkagira uraza abantu ko bafise inzoka mbi hari igihe naturya utwo tuntu basigaje nkadahwa ofisi rero uko urayibwira ibibazo nanje icarabo naco ndamenya neza nkapana agahinda n'umutima nkapana agahinda n'umubabaro
ubu rero jewe ntibigeze baza no kumbaza ati mbega umerewe gute bimeze gute bahoze kuva ku wa gatanu bari banyemereye ko banjana kwa muganga ngiye mbona bampemba amahera mbonye iborode y'amahera ishize none iyo borode y'amahera bampemvye ko bayimpemvye bampemvye ayo mafaranga kandi jewe shaka kwitaye shaka bamvuze hama nahe kuko n'ubundi ngumye mpagaze kuko narigeze no kwidudura mu giti c'umugongo mpagaze maze umwanya mpagaze canguma ncika n'umugongo kubera uku kuntu ntafungura ngende ku kazi nkafungura nabi canke bakanabinyima nkamara n'imisi 2 3 ntafungura haguma nkora ubuzi bw'imvuna rero nabonye umenga ibi bintu nobipfiramwo nofuma nkarondera mu gihugu cacu c'Uburundi nkaza gufata isuka naramenyereye isuka nyakubahwa mfise n'umubabaro n'agahinda umuntu arakorera amahera akagaruka akagorwa kandi ariko araca amahera turaza mwa kino gihugu dushaka gukorera amahera tukica bimwe kugira ngo tuze guhiga ubuzima turabe ko natwe twobaho twotunga umuryango n'abana bakabaho bakiga bakabaho ariko mu Burundi urasoroma isombe ukariteka ukarirya n'amahoro atagahinda ufise atamubabaro ufise ariko waza kuvuga ngo uje guhiga ubuzima abantu ukabakorera akazi neza bagashima bakaryoherwa ariko kugira bakugaburire zikaba ingorane ahubwo kukugaburira ibintu bikuremesha bakakugaburira ibintu bihakwa no kukugirira nabi nuko mfise agahinda gubashe mu nda n'amahoro mfise mu nda n'ubu rero ndaho nta muntu n'umwe ndigera mbona aje kumbaza ati mbega bimeze gute Pascaline bahoze batekereje bikamusaba niba bura batari bunjana kwa muganga aya mahera jewe sindayarungika mu Burundi kandi bayampaye ubu nyene barazi ko ngwaye ahubwo nibandungike nahe nimbabona batariko baramvuza nibamvuze hama bandungike nahe kubera akazi ko kuguma nkora mva harya nkora nje harya biriko birazana ingorane mu mubiri wanje jewe hari igihe ndengerwa numvise abarundikazi bariko bahura n'ivyago nk'uyu ugutaza kwemera kumva ni umurundikazi aragwaye. Hari igihe nibaza none aba barabu batuma ko abarundikazi babakeneye canke babashaka ngo babakorere canke bagomba babaja kugandagura. Icyakoze nimba uko abarundikazi babivuga buri ku bwinshi ariko bimeze, abenshi barahabwa uburozi abandi bagahabwa bagafatwa nabi mu zindi nzira zitandukanye. Abadakubiswe bimwe amafaranga, abatimwe amafaranga bimwe indya, abandi bafatwa ku nguvu, abandi bahabwa utwo kurya duke duke bakazonamba bagasigara ku mutwe. Ikiyongereyeko rero ni ubwoba abarundikazi bafise. Iyo ugize ubwoba mu rugo nk'uru no kuhagwa wohagwa. Umuco wacu nasanze ari ingorane dufise. Jewe nk'umuntu amaze gutembera n'ukuri umuco dufise wo kwitonda no kugira isoni kutivugira nasanze ari ingorane twe dufise abantu duturuka mu Burundi. Dufise umuco wo gutekereza cane usanga udukwegera ingorane. Nk'ubu usanga adashobora guhangana na sebuja kubera ko mugo nk'uwo umva aragwaye mugo n'igihe ataragwaye usanga adashobora guhangana na sebuja na buja. Mu vy'ukuri abarundi dutandukanye n'abandi bantu, abandi usanga bahangana n'abakoresha babo kandi ugasanga mu kazi bica bituma babubaha canke ntibafatwe nabi cane, ariko abarundi bafise isoni. Jewe ndagaruka kw'ikigo carungitse nk'uyu muntu nkaho ico dusaba nuko boca bamufasha bamuvuze akire yitahire abandanye akazi canke bamutahane kumuvuza kuko murumva ko nkayihebuye. Sinifuza inkuru mbi mugo abantu bandi usanga jewe ndumvise ngo kabaye kandi kakaba yaratabaje. Reka yampaye nimero imwe yampaye reka ndayikorereko mu kuvugana n'umukoresha wiwe.
ibindi ni ukuri ntiyasobanuye bino bifoto yampaye, ntiyabifoto yasobanuye, ntiyambwiye ngo sinzi ko ari ibintu yari yariye, sinzi ko ari ibyo yaciriye canke yavumeshe, ibi ntavyo ntiyambwiye. Navyo bazompa vyinshi, bazompa vyinshi, ntavyo batampa n'ukuri, igihe bampa n'ibintu bitarabika mugabo nkabiraba nta kundi vyogenda, je meze nk'umuganga, meze nk'umuganga, ariko nje ndabibasaba ndababwira ati ntibimenyetso ndabe ko ivyo uriko urambwira ari ukuri, rero uza murabimpa n'ukuri ntibizontera isoni canke ishishi, n'ibitari ibi ndabiraba, mura vya bindi ndabiraba, yego n'ukuri, ariko ntaco, nizere ko Imana iza gukiza umushiki wacu, ndiko ndamwandikira ubu naho yaciye ava ku murongo mugabo yampaye nimero z'umukoresha wiwe, mba ngerageze kuraba ko hari ico nomufasha, Imana niyatuja imbere ndazi ko ejo azoba yafashijwe muvyo ariko arasaba. Ikigo camurungitse nyaboneka mwebwe bigo murungika abantu muri Arabie Saoudite mubonye umuntu afise ingorane nkizi muhamagare, mumubaze, hamagara mu boss wiwe mubikurikirane, kugira abantu ntibaze barahura n'ivyago mu buryo budasobanutse kandi mwari kubafasha. Murakoze. Amahoro Daniel, umugisha amahoro. Jewe ndarariye ibintu bibi mu nda, ndarariye ibintu bibi, ndaronka amasha mu nda, ndibwa mu nda. Yego kuva ku wa gatanu nanyweye ibintu mu cayi, ngumasha mu nda, ndibwa mu nda. None ngumasha mu nda kuva ku wa gatanu, ngumasha mu nda, ndurumva umuriro mu nda. Rero ndi ngaha kuri ofisi, none intege zacitse, ntibikunda ko ndanavuga. Nagize ikibazo cane nyene narindi ku kazi, naguma nkora narya, yarampaye icayi ndakinywa, ico cayi akimpaye c'amata, nsanga kirimwo ibintu, majije kukinywa ubwo nyene ca ndavyimba mu nda, yego mvyimvye mu nda, niho naciye nguma ndababwira banjana kuri ofisi, baca baranzana, bamajije kunzana kuri ofisi, nkaba nitwa Niyukuri Pascaline, bamaze kunzana kuri ofisi, urabona ejo ko yari juma ntibakoze, rero nagumye ndibwa ndaho nyene ndyamye, rero uno musi rero birasaze biguma binturira mu nda, biguma binturira mu nda. Muzoba mukoze banjane kwa muganga, bamaze kunjana kwa muganga, hama bamvuze nkire, hama bace baraba ukuntu banyongerereza mu mahera batarampemba, nce ntaha nze kwivuza mu Burundi, nibabona bamvujije nkakira, nce ntaha, kuko n'akazi kenshi nkora, ngiye ku kazi nkagenda, ntibangaburire nkaguma niyata ku kazi kandi aho hantu ndi ntibangaburira, twebwe rero dukora dutaha kuri ofisi, ntabwo dukora mu nzu imwe, dukora tugenda dutaha kuri ofisi, nuko nibiriko birakunda ko ndanavuga. Je nasafirishijwe n'umuntu yitwa Nuru wo mu Burundi, niwe yansafishije. Urumva rero kugira ndanavuge mbabwite nta nguvu nkifise, nguma ndibwa nsha mu nda, nta nguvu nkifise naregeye. Iyi niyo ofisi yandungitse, niyo ofisi yandungitse.
umugisha mu mandibwa mu nda umugisha amasha mu nda umugisha mfasha umugisha amasha mu nda mumfasha umugisha muzamukunze